ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakozi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize abahinga mu vyo guharura bifuza ko byokorwa kumwe kw'isi yose nayo abahinga mu gisata c'imico kama barahuye ubwenge hariya mu gihugu ca Maroc mu isabukuru Visa for Music bakavuga ko bizogira ico bimaze muri ico gisata hariya mu kigo ANSS kiriko kirapima abakenyezi n'abigeme bagendana umugira wa sida indwara z'ivyuririzi nka kansera y'ubwinjiro ubw'igitereko kandi kubuntu aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpenjeje kubibabwira abahinga mu bijanye no guharura bifuza ko guharura vyokorwa kumwe kw'isi yose vyavugiwe mu nama yahuje abahinga mu vyo guharura bahano iwacu mu Burundi hamwe n'abahinga bava mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko Peniela Kazemwami. Inama rukokoma yateguwe n'abahinga mu bijanye no guharura ni kugira bige bongere bakebure leta kugira baje ku rugero rumwe ngo guharura kube kumwe kw'isi yose nkuko bivugwa na Frederic Gahungu arongoye ishirahamwe ry'abahinga mu bijanye no guharura OPC. Arakaryo gakwiye kugira ngo abakontable bose n'abafinansi bahure bace bongera bige nuko arakaryo ko gukebura nka leta kubabwira ibintu byose byo bikenewe kugira ngo baje ku rugero rw'abandi kw'isi yose. Prosper Bazombanza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akahimiriza ko bokora ivyo biharuro mu gushira imbere ukuri ataco bahinyitse. Ico twabahinyije rero kandi tubiteze ko sikindi nuko bategera neza yuko batezwa ivyo biharuro ataco bahinyika. Rero twabwiye ko bogerageza gukorana umutima munda bagakorana cyane cyane umutima wo gukunda igihugu umutima wo gukunda abene igihugu umutima wo gukunda mashira hamwe bakorera n'ivyo bakora vyose mu gushira imbere ukuri. Iyo nama igirindwi itunganwa mu kwezi kwa Munyonyo uko umwaka utashe ikaba yatumiwemwo n'abahinga mu bijanye no guharura bo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Igenekerezo rya gatandatu Kigarama hazohimbazwa umunsi wahariwe umutangakori mu ntumbero yo gutera intege abatanga ikori neza no gukebura abatabikora byavuzwe na Jean-Claude Manirakiza arongoye ikigo Obert. Umunsi wahariwe umutangakori mu Burundi mu mwaka tuzohimbariza mu ntara ya Muyinga ku kibuga c'umupira w'amaguru igenekerezo rya gatandatu Kigarama ku civugo kivuga giti dutange neza amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu. Ahanini ni akaryo keza leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimirwe icese ndetse abarusha abandi gusumba no kwisunga amategeko bahabwe ubushimwe ku mugaragaro gutyo ababa bagikwega ibirenge nabo bajijuke nabo bahanze abandi mu gutera intambwe rusange mu gutanga neza amakori n'amatagisi nk'uko amategeko abisaba. Ufatiye ku biharuro dufise mu kigo OBR biboneka ko umwimbu kuvyinjizwa mu gihugu ukiri munini gusumba uw'ibisohoka. Ku mezi atatu aheze y'uyu mwaka turimwo ivyinjiye bingana n'imiliyaridi 580.2 mu gihe ivyasohowe hanze y'u Burundi hinjiye miliyaridi 52 gusa z'amarundi. Aho tugeze muri Obert umwimbu uriyongera buri ku kwezi. Mu mezi atatu ya mbere y'umwaka turimwo no kuvuga kuva muri Mukakaro
gushika muri Nyakanga ikigo OBR cegeranije imiliyaridi 383 n'ibice 34 by'amafaranga y'amarundi. Ikigo ANSS kiriko kirapima abakenyezi n'abigeme bagendana umugera wa sida, indwara z'ivyuririzo turofata nka kanseri y'ubwinjiro, ubw'igitereko n'izindi. N'inkuru ya Arlette Mugisha. Iyo ndwi yahariwe gupima abagendana umugera wa sida ko atangwara zindi bagendana nk'indwara yo mu gitereko ku bakenyezi, igitigu n'ibindi, ngo ni indwi ibafitiye akamaro kanini kuko bituma bamenya uko amagara yabo ameze, n'abasanga bagwaye bakaca baronka akaryo ko kuvuzwa. Gupimisha ivyo mu bwinjiriro bw'igitereko ariho bahava bagaca bantora indwara, hanyuma rero bagaca bankurikirana bo ngaha bakankurikirana bakamvuza. Rero byarangiriye akamaro kuko sinari kuvyishoboza naho nari kuraramo, kandi narasohoye imitende, ubu ndakomeye meze neza, ubu ndikorera n'utwi wanje. Umwaka ngarutse urabona baciye basanga bimeze nabi, urumva ubu tugomba dufatane nyene n'abaganga, bagomba bankurikirane, bagomba banjane kwa muganga bankurikirane hama bamvuze. Muganga Everine Maniriho akurikirana abo bagwayi asaba leta ko yobaba hafi kugira batuze burundu izo ngwara, ngo kuko umwaka uheze basanze ibice 12% by'abakenyezi bagwaye ingwara yo mu gitereko. Twarabigira mu mwaka uheze twarapimye abakenyezi 210. Muri abo bakenyezi twapimye ngaha muri ANSS ngaha i Bujumbura, Igitega no mu Kirundo, twaratoye abakenyezi 27 bari bafise ibimenyetso by'iyo ngwara y'ubwinjiro bw'igitereko. Muri abo 27 bose bashoboye kuvurwa. Saba leta ko yodufasha kuko n'uburyo bwo kubavura biratugora, kuko bica bisaba kurondera uburyo hirya no hino. Iyo ndwi yahariwe gupima abo bagwayi ikaba yama iba uko umwaka utashe mu bigo byose vya ANSS. Abakenyezi bibungenze bagwara ingwara zibatuma bibaruka abana batageze. Ivyo bivugwa na muganga Odasi Sabimana avura indwara z'abakenyezi, agakebura abakenyezi kwama bitura abaganga. Tumukurikira. Umuntu yatwaye imbanyo yifuza ko abyara umwana ageze, kandi iyo umwana ageze niho ashobora kubaho wenyene bitamugoye, kuko iyo avutse atageze aragira ibibazo byinshi, harimo cyane cyane cyo guhema, cyo gufungura, n'icyo kurwara indwara z'ama-infection kubera atabaragira abasoda bakwiye kugira bamukingire. Impamvu rero umuntu ashobora kubyara umwana atageze ni nyinshi, hari ivyiyadukana ata kibazo umuvyeyi yari afise, n'ikindi gihe rero bishika umukenyezi kagira infection yo mu mukoyo, niyo bituma cyane kituma igitereko kigira ibise umukenyezi akibaruka atageze. Ariko hari n'igihe yagwara nka malaria, akiyagwara infection vaginale, zirya infection zica mu bihimba by'irondoka, bigatuma igitereko ciyugurura n'ibise bikaza akavyara atageze. Ariko hari n'igihe abaganga babigiramo uruhara kubyaza umuntu atageze, ari ingwara twabonye kare, turabategura bose, umuvyeyi tukaba turamuha imiti yotuma inda yegera haruguru gato, umwana nawe tukamuha imiti naho bari kiri mu nda, tukamuha imiti ituma ashobora kumenyera kubaho. Duhimiriza abakenyezi ko igihe cyose bamenye ko bibungenze baca bihutira kwa muganga, bivanye n'amezi ndigeze ko hariho ibipimo babagirira, hariho n'ama ecography n'ibiki kugira bamenye ko uwo muvyeyi atakibazo afise, n'imbanyi iri mu nda atakibazo ifise, kugira barabe amahirwe yo kuzovuka igeze canke ko ari amahirwe make yuko yovuka itageze. Isabukuru Visa for Music riheruka kubera hariya Iraba mu gihugu ca Maroc, rizotuma igisata c'imico kama kinaguka, bishikirizwa n'abahinga muri ico gisata baserukiye Uburundi muri iryo sabukuru. Jules Verne Nakimana. Isabukuru Visa for Music riheruka kubera mu gihugu ca Maroc, ryabaye akaryo ko kunguka ibitari bike mu gisata c'imico kama, nkuko bivugwa n'umugwi w'abahinga b'Abarundi bitabiriye iryo sabukuru. Kuva dushitse ngaho narashoboye kunguka ama contacts y'abaprofessionnels
bijanye n'abakora slam bakora bivuga amazina. Hari inyungu nyinshi twaronse kuko twaronse ama contact, hariyo inyigisho twaronse kuvuga ahantu ama contact kireke umuziki wanje bamana usaba producteur beza cyane. Abahinga mu mico kama baremeza ko ivyo barose bizabafasha ibitari bike bakanavunira kagohe abagifata minenegwa ico gisata. Oke nabonye ico ngani ibintu bibiri. Cyambere nabonye yuko igihugu gishobora gutezwa imbere n'uburimyi n'ubworozi gusa, ariko igisata bwacu hinga babwenge birashobora gutera ibihugu bitera imbere. Ikangure ko basindire kubera umuco ni ami igihugu. Nimba igihugu kizwe bise abantu kikagira ibintu kikagira amasi, umuco n'umutima nama w'igihugu. Tuwibagize badupfuye n'indongo zacu zumva yuko ministère cyangwa département culture akiri yo inyuma y'ibintu byose byaheze ngo bikurikira ahubwo niyo imbere bindi bikurikira. Mwamenya ko isabukuru Visa for Music ryabaye mu gihugu ca Maroc ku magenekerezo ya 16 gushika ku ya 19 mu Nyonyo, aho abahinga mu vy'imico kama bagera ku 190 bagitabiriye. Burundi bukaba bwaserukiwe n'abahinga bagera ku 12. Verne Nakimana urakeneye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire abagenzi banje badufashije gutokanya anu makuru. Sinokwibagira Penyera Kaze Mwami ariwe yarahagarikiye. Shimire kandi na Niki Ciza hamwe na Jessica Karen. Sinokwibagira na Jules Boris Ingabire. Mugire aho muba mwubakwe murakoze.